nk'umuntu w'umusore we wazi yuko akiba muri famiye muri famiye hariho kwa papa na mama ndetse no kwa ba oncle jewe uba muri famiye uri umuntu w'umusore nuba wemerewe yuko tuba n'abagenzi utazi ikiro c'umuceri yo kigurwa ugaca usanga nyamusore cari karagutesha umwanya ngo ariko arakuresha ngo none uwo muntu wenyine ubwiwe aragaburirwa azoshobora kuza gutunga umuryango wiwe. Umuntu uri kuriga uri kuritega ngo ushaka akazi kuko uno munsi umuntu ariko yiga kugira ngo azoronke akazi mugabo menya neza ko nimba uri kuriga ufise vision yo kuzovuga ati je nshaka akazi menya neza ya vision yawe ndakubwije ukuri nayo uzokwigera ushikako. Urya muntu aguhaye akazi yarateguye yarapanze akarere araje umubera umucakara wowe umutungishe kandi azogukoresha uko ashaka wowe ryaterambere ryawe uzorishikako uvuka mu muryango ukenye ugaca wigirira za nshuti zikenye. Mu yandi majambo uvuka mu muryango ukenye ufise abagenzi bakenye ubwawe nawe wenyene uraremvye n'amajambo abakomokamwe mwebwe nyene indani n'amajambo makene gusa. Ryaterambere rizoza gute mu gihe ufise abagenzi ataco barishikanako? Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza hawe ngaha mu Burundi canke mu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere. Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 uzoba buri neza mu nzira y'amajambere mu 2060 uzoba bwamaze gushika iterambere mu byo byose. Rero nishaka gukunda tokuyemo ku mpuzu ngo dukore tudahanahanye ivyiyumviro ari naco gituma Roy TV hayihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo. Turamaze kugendera abatari bake turamaze gutera intege benshi bagiye batandukanye hari aho bumviye kora kugejo baca batangura imigambi yabo bikiraja mu ngiro n'abandi rero ndabahimiriza umwe wese mukazi ariko arakora haba umaze kumva kora kugejo canke utarayumva umwe wese ashiremwo inguvu mu kazi akora kugira ngo yiteze imbere mu 2040 hataranagera. Uwo munsi rero ni umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umujene fille ushaka ko atari irya mbere mubonye aramaze kuza akatari gake kuri Roy TV ahimiriza ugwaruka gukora aje kutubwira imigambi y'iterambere haba iyo amaze gukora haba iyo yabonye kugira ngo ayisangize abandi ko badukurikirana ntatera imbere wenyene. Turi kumwe nawe rero harashaka kuba baramubonye batacika amazina yiwe imbere ko twinjira mu kiganiro nyezira kadamusaba ibyo ndabakunzi bacu ba Roy TV abaramutse abibutse akazina kiwe tuganire bazi uwo tuko turaganira turabakire muri Roy TV. Murakoze. Amazina yawe kwitande? Amazina yanje ni Alice Twiginimana niyo nahawe n'abavyeyi ariko abantu benshi bakaba banzi ku izina rya Caremwe Gishasha. Yego Alice Twiginimana ariko benshi bamuzi ku izina rya Caremwe Gishasha. Aramaze kuza ngaha akatari gake atuyagira ibijanye n'iterambere haba ivyo amaze gukoreramwo ivyo amaze kubona bigiye bitandukanye. Ndibaza nimba hari abatavyibuka yaratuyaga ibijanye n'ubworozi hasanzwe ari umworozi yagiye kandi ibijanye n'uburimyi hasanzwe byose yarabigerageje aho yarima akoresheje ifumbire yitwa Nitripra atubwira uko bimeze ubwiza bwayo. Uyu munsi rero sivyo gusa bimuzanye amaze iminsi ahimiriza ugwaruka haba ku mbuga ziwe abahimiriza gukora cane cane kutaguma mu mafilme abafise amatelefone y'ubuhinga ngurukana bumenyi ko amaze iminsi avuga ikintu kijanye na network marketing. Amaze iminsi rero abivuga ayagira ugwaruka ndetse n'abakuze kugira ngo baje hamwe araza kudusigurira ico bikora araza kutubwira muri make ico amaze kubibonamo kugira nawe ukaba urugwaruka ukaba ukuze uko ungana kose ufise iyi telefone iyi ushaka kuba ugura amamega araza kukubwira ingene ushobora gukora kugira ngo wigurire agasabuni. Hari abantu benshi atakuvuga ko abuze umwanya ashobora kwirirwa umunsi wose akubwira ati je niwe ndaraba filime zose wozimubaza ama episode yose arayazi abakinyi ba filime bamubaza haba mu Burundi haba mu bihugu bibanye arabazi abanyamuziki ibintu byose bica ku marezo sosiyo arabizi
ariko nta kintu na kimwe kimuteza imbere afise, yirwa konsoma amamega ubu yaranazimvye, mu gihe nawe atana kimwe aba ariko arinjiza. Turi kumwe nawe araza kudufasha mu kubane nacu adusigurire ingene imeze. Alice turaguhaye ikaze. Murakoze cane, hama ndongeye kubaramutsa kandi abakunzi ba Royal TV aho muri hose ndabagumbiriye cane, Imana ibahezagire. Namwe kandi ndabashimiye kuba mwashoboye kunyakira hano mu rugo iwanyu, ndabishimiye cane. Yego, hama nkuko nari nidondoye ubwa mbere, amazina yanje narya nyene Alice Twigimana Caremwe Gishasha. Nkaba inje hano nk'umusangwa, nari maze kuza hano kenshi mvuga cane cane, nkunda kuvuga ku bijanye n'iterambere muri ibi canke biriya. Naraje kuvuga ku bijanye n'ifumbire, rero ubu ungarutse ku kijanye n'uburyo bwo kwiteza imbere biciye mu buryo bw'ubuhinga ngurukana bumenyi. Uno munsi ikinjana tugezemwo gitandukanye na vya binjana bindi duheruka, bimwe twavuyemwo vya ba papa bacu. Tugeze mu kinjana ca 21, ahari ikinjana c'umuvuduko, ikinjana aho isi iriko irirukanga cane, aho umuntu ashobora kwitunga wenyene ubwiwe akoresheje telefone yiwe. Uno munsi amamega yarazimvye, ariko abantu benshi ntituriko turabona aho isi igeze, turacari muri vya bindi vya binjana vya kera, mu kwonona amamega, turaba amafilme, turaba amasitati y'abantu, aho telefone yawe ishobora kukubera isoko, ikakubera biro yawe ushobora gukorerako. Yes, rero nje gusigura ku kintu kijanye na network marketing. Ubundi iyo turiko turigisha abantu kora ibijanye na network marketing, kora iyi business iyi canke iriya, ubundi abenshi babitahura ukutariko. Ubundi network marketing ntago rero irimwo, ni ikintu ukora kikagusaba kubaka abantu. Network marketing wubaka abantu kandi uriko uraraba aha anye kuri ino si yose, si mu Burundi gusa, ni kw'isi yose. Buri kintu cose uzokora bigusaba kubaka abantu, kandi ngo iyo umaze kuronka abantu naho uronka ibintu. Network marketing rero wubaka abantu. Turumvikana, uriko urantahura? Rero ngomba kumvisha abantu bakunze kuvuga ngo urumva ngo birya bintu sinobikora kubera ko bisaba abantu. Ubundi nimba birya utobikora kubera bisaba abantu, wewe ni ikihe kintu uriko urakora kitazogusaba abantu? Nimba wowe Benisha uri hano mu kiganiro, kugira ino business yawe itere imbere ukenera abantu. Nimba ugiye kudandaza amazi, menya yuko utarose abantu bazoyakugurira, ya mazi yawe ntazosohoka. Ahubwo nuko umenya ati mbega ibi bintu ndiko ndakora biriko bimvana hehe binshikana hehe, mbega aho ibintu ndiko ndakora bihwanye n'ikinjana tugezemo. Ubundi abantu benshi ikintu gikunze gutuma batanatera imbere canke ivyo bintu byose byo kubaka abantu bakabitahura ukutariko, hariho bamwe bamwe biva kuri ya miryango yacu tuvukamo. Wowe ugasanga ubwawe uvuka mu muryango ukenye, ugaca wigirira za nshuti zikenye. Mu yandi majambo, uvuka mu muryango ukenye, ufise abagenzi bakenye, ubwawe nawe wenyene uraremvye. N'amajambo abakomokamwo mwebwe nyene indani n'amajambo makene gusa. Rya terambere rizoza gute mu gihe ufise abagenzi ataco barishikanako? Ba bandi muhuye mwicaye muganira ivy'icupa gusa, muganira ahari inkoko ziryoshe, muganira ahari novuga ahantu ruhiye honyene, nta bintu vy'iterambere mushobora kuganira. Ugaca usanga ufise wa mugenzi iyo hageze gupanga amapi yo gusohoka ariyaranja akikokora, akemera akagurisha ndetse ngira niyo afise kugira musohokere ahantu heza. Mugabo hageze kumupropoza toke ati rero dukore uno mugambi, ndabona ndiko ndaraba ejo hazaza, urashobora kuduteza imbere. Rero no mugambi usaba no mafaranga, wa mugenzi wawe
akakubwira ati oya ivyo ntibishoboka navyo nokora. Mugabo umubwiye ngo tugende rero ngo hariya ngo hariho ngo amosteri ngo zimwe ngo za kera, je ndafise kamwe mfise tungahe nayo yabitse hehe arayasokora. Rero mu gihe ufise ba bagenzi bene abo naho ushobora kwishikana, gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge. Aho turiko turatahurana rwose. igihe cyose uzobona uri kumwe n'abantu ata kintu na kimwe c'iterambere bakuyagira, menya neza yuko ubuzima bwawe uriko urabwica. Araba abantu mugendana mbega muvugana iki, uranahura raba abantu mugendana umenye ati mbega bano bantu jewe bivanye n'ivyo dukorana nihe ndiko ndava nihe ndiko ndagera. Tumaze iminsi nyine icubahiro wacu twumva yarashizeho ijambo ngo mbona kazoza. Urumva mbega iyo mbona kazoza ya 2040 2060 igihe tutazohaguruka ngo dukore ibihwanye nyene na kino kinjana tugezemwo, mbega bizotibuka biva kwijuru bitibuka duce tuba mw'isi y'iparadizo canke tuzobiharanira dukore. Ubundi buri kintu cose ushaka gushikako uragiharanira. Nimba ushaka gutunga menya neza urabiharanira. Itunga ntiryizana, si ibintu biza kugihamana ngo birizanye ngo urumva rero ngo buce utunga. Buri kimwe cose ushaka gushikako uragiharanira. Nimba ubona ati jewe rero ngomba niryamire ndaba ndavyuka saa yine, menya neza urya muntu yavyutse sizera agiye gupambana agiye kurondera, agutanze ibintu vyinshi. Uravyumva? Menya neza arya mu masaha yagutanze mu kuvyuka uzoyariha kwiruka. Turiko turatahurana. Abantu benshi rero barakunda guponda, wewe wivyukiye uriko urakora canke wowe uriko uripostingira business yawe kuri telefone nk'akarorero kuri stati, abantu bagaca batangura kuguponda ngo uriko urishima. Urumva? Umenga niwe uzi gukora gusumba abandi. Ngo umengo niwe uzi gukora gusumba abandi, bakibagira yuko wewe bivanye n'ikinjana uno munsi tugezemwo, ba bantu bose nimba je ndiko ndakorera muri ville hariho umuntu ashobora kuba yibereye nk'Ingozi, jewe akabona umuzigo wanje na postinze kuri telefone akawushima nkawumurungikira. None simba ndandaje? Wewe wicaye ngaho ngutegereje uwuza, ubona je tuzokwigera duhurira hehe? Telefone yacu rero tuyigire isoko, tuyigire ishure, tuyigire buri kimwe cose cacu twe twifuza. Ori yo gufata umwanya uriko uraharira n'abantu uja kuri telefone. Kora business, genda wige, ja kuri Google, genda wige, urondere imikenyuro, urondere abantu bamaze kubishobora, hanyuma nawe uzoheza ubishobora. Tukiri ngaho nyene Alice, turifuza kumenya internet marketing ingene ikora neza na neza. Watubwiye ni kurondera abantu, hari umuntu no munsi cawe none ukuza nkarondera Alice tumaze gufatana bice bigenda gute, dukora gute, après umuntu azoronka akanyungu gute? Turashaka mudusobanurire neza kuko abariko baradukurikira nabo ejo aho bukera babitangura baronka udufaranga meme nubwo twaba dukeya bigende biraduka. Okay, murakoze. Network marketing. Network, okay. Yes, network marketing. Navuze ati ni kurondera abantu. Uko ubundi turabantu kandi dukorana n'abantu nyene. Rero network marketing ni bijya bintu ukora. Nimba ari muri company kanaka canke company yawe wonyene, urashobora kuvuga ati jewe rero ngomba ngire network marketing. Network rero ni irya liste y'abarya abantu. Urumva bari muri company yawe. Nimba je natanguye business ndumwe, ni ba bantu bazoza baraza bankomokako. Natanguye ndumwe, mugabo nagiye ndinjiza abantu muri ya company yanje canke ya company sanzwe nkorana nayo, ngiye ndinjiza abantu babaye babiri uno munsi, ejo babaye batatu, hirya ejo babaye 50. Uko bagenda baragwira rero menye neza yuko ariko itunga rigenda riragwira. Iyo bagwiriye umuntu aronka iki? Nk'ubu unyeje ndayifise wowe cenda kuzana. Yes. Muri uwo mwanya ubaye umwe, ejo ndarose n'uwundi turabaye groupe meme barakwiye nk'abantu 10 binje ku zina ryanje. Bice bigenda gute? Je ndonka amafaranga angana gute ugereranije?
bivanye na kampani ukorana nayo kuntu iyo systeme y'iwabo yubatse kubera ko kampani nyinshi ntizubatse co kimwe ntibubaka systeme co kimwe kandi abo bantu kububaka bivana n'ikidandazwa muriko murasohora muri ico gihe nimba ari ikidandazwa kanaka muriko murasohora umuntu yinjiye muri kampani baramusaba ikiguzi kuko buri projet yose uzokora ushaka ko igutungisha izobanza kugusaba ikiguzi urabizi nta kintu kizoguteza imbere uzokora kireke kubanza kugusaba ikiguzi rero nimba ari ico kiguzi wewe washizemwo mu gucangura n'uzoza kw'izina ryawe azozana nk'ikiguzi wewe wazanye canke nagusumbye kuko abantu ntitunganya uburyo hanyuma rero amaze kuza nawe azogenda abwira abandi binjiye muri ya kampani mukorana nayo rero hari bivana na kampani kuko kampani imwe iyo ariyo yose ihemba sero na vision yayo. Yes. Turifuza kumenya kandi iyo network marketing ingene ukora neza na neza nk'ubu urampa link wowe nkinjira canke turahura hakaba inama yo kwinjiza n'ivyo turashaka nawe nyene muduhe umuco. Oya je nk'akarorero sishimye kuvuga kampani nkorana nayo mugabo nka twebwe nk'uko dukora ayo mafaranga bivanye n'izo produit tudandaza canke kuko niyo hoba muri banke vyitwa produit kuko amafaranga ni produit baba bariko baracuruza muri banke rero buri kampani yose bivanye n'amaproduit badandaza canke bariko barasohora twebwe rero kampani dukorana nayo amafaranga urashika kuri office hanyuma ukagenda ukariha muri banki kuko iyo kampani je nkorana nayo ikorana na banki urumva banki ziri international kuko twebwe network marketing dukora si yigarukira hano mu Burundi gusa ni ya network marketing nzova hano mu Burundi habaye nk'ikibazo kanaka nk'akarorero nkagenda mu Rwanda nkabandanya nkora nkagenda muri Congo nkabandanya nkora isi yose nkashobora kuyizunguruka ndiko ndikorera bya bintu kandi kuri rya zina nyene ntahinduye ariko urantahura jewe rero sindaguha link ngo niwinjire no hariho ibisabwa urazana identite yawe kuko ibintu vyo muri banke si gupfa gufyina turabizi kuko banke irinze yemera gukorana nawe si kuza ngo igusaba izina gusa no ndagusaba umwidondoro wawe ukwiye hanyuma ikakwemerera ikaguha ubushobozi nk'amakode kode yawe canke konte yawe uko baraguha kode bakaguha konte yawe uzoza urahemberwako ya mafaranga. Tukiri ngaho nyene mbega ho namutahe bisaba ngo muhave mutubwire ati kugira ngo mube hamwe nacu birasaba ko mutanga n'amafaranga ese kuzana inguvu zawe gusa nta mahera uburinze gutanga bimeze gute? Ikintu uzana nakubwiye ni projet ni business urazana umutahe w'amahera. Yes. Kuko nakubwiye ati ikintu cose ukora nta kintu ukeneye gukora ushaka kubakiramwo ubuzima bwawe uzogenda gutora kwa busa uratanguza umutahe amafaranga hanyuma ayo mafaranga rero ushizeyo niyo azogenda kuvyarira ayandi mafaranga. Wanyumvira? Ubu unye ndiko ndagutahura ivyo turabandi ko dukurikirana ko baragutahura buke buke n'atari cane kugira ngo ari rya mbere twari tuvyumvise cyangwa ugasanga abandi baramaze kumva ibindi bidasa n'ivyo mbega aho kuco kujaye n'amahera hariho amahera muvuga ati igitigiri ni iki canke umwe azana yumva afise sero n'umutahe akeneye guherako biba bimeze gute naho? Bo hariho amafaranga baherako naho bivana n'uburyo umuntu wese aba afise mugabo hariho novuga ni nk'igiciro company yashizeho ati bahera kuri aya cyo gutangura ivyo navyo sinshimye kubivugira hano kuri kamera nimero yanje turayibaha kugira ngo uzoshaka kumenya birebire hanyuma ndondere nshobore kumusigurira. Tukiri ngaho nyene ubona gute aho bimazemo imisi par rapport n'andi ma projet wagiye ukora ubona hariyo akarusho bwaho rwaruka rubihurumbire ubibona gute wowe ubushingiye nk'intahe? Jewe kuva ntanguye kubikora ikintu ca mbere narungutse abantu
nungutse abantu b'ubwoko butandukanye, narungutse ubumenyi, narashoboye kwiga ibijanye n'isi, ndamenya neza yuko jewe ubwanje ntakuye amaboko mu mpuzu ngo nkore, nta dadi, nta onkle, nta nde, nta leta jewe izontunga. Ivyo vyose jewe mu gihe ntari bwatangura ivyo, sinari bwashobore kuguruka amaso, kuko iyo ugiye gutangura gukora ivyo bintu, kuko natanguye mvuga ati wubaka abantu, rero abantu wubaka bari imico itandukanye, hariho abantu baba barize amashuri menshi, hariho ababa bagusumvya ubumenyi, baba bamaze kugenda kurondera ubuzima mu bihugu bitandukanye, uravyumva? Rero sero ugendana n'abantu benshi baciye ubwenge, bamaze guhura n'ibibazo muri ino si vyinshi, muko mugenda muraganira niko nawe ugenda uruguruka mu mutwe, ukagenda urakomera. Yes, jere narungutse abantu bazima, kuko jewe uno munsi tuvugana nonabivugira hano kuri kamera, ntidushobora kuvugana iminota 3 tutariko turavugana ibijanye na business, ivyunguka gusa ntibishobora gukunda. message ntishura ndabizi. Umva nkicumviriza audio nkamara kumva uriko urazana ibintu, ikintu conyene kitajana umuntu kwiterambere dukenyura ukuntu dushobora gukora, sinshobora kukishura. Yes. Ndagushimira cyane mbere ko turangiza kino kiganiro cacu kandi ciza nije kiza gufasha benshi. Ndifuza nk'impanuro wo kugwaruka no mushobora gusanga afise telefone kayirirwa ko aganira n'abantu bagiye batandukanye, aguma amenya amakuru y'abandi, ugasanga nta kintu na kimwe c'iterambere kandi nta n'ubwo bafise. Hari umuntu numvise avuga ngo abantu batamaramara babayeho neza. Hari umuntu ushobora gusanga biraho kuwa mbere ari kuri telefone, kuwa kabiri jusqu'à dimanche, akumva nta ngorane, araho nta bwoba bw'ubuzima afise, muhira iwabo baracamugaburira, ugasanga umusore wa 30 baracamugaburira, abavyeyi socks iheze aramubwira papa socks iraheze, amamega papa amamega araheze, amwaje ko kutakiza ku murongo amamega, ibintu byose mu vyakimumenye, ugasanga n'umusore kandi w'inguvu atakabazo na kimwe afise, n'inkumi nuko nyene byose abavyeyi baracabamenya. Mu gihe wowe ushobora gukora muri telefone cyangwa ukiyumva utu business tundi dukorana n'abandi, ukaronka utwo tubezo tumwe tumwe ukeneye, n'ikihe kintu ubahanura muri uno mwanya? Jewe nk'icambere nk'umuntu w'umusore, wewe azi yuko akiba muri famiye, hariho muri famiye hariho kwa papa na mama, ndetse no kwa ba oncle. Jewe uba muri famiye uri umuntu w'umusore, nuba wemerewe yuko tuba n'abagenzi, utazi ikiro c'umuceri aho kigurwa, ugaca usanga nyamusore cariko aragutesha umwanya ngo ariko arakuresha ngo ubiki, none uwo muntu wenyene ubwiwe aragaburirwa, azoshobora kuza gutunga umuryango wiwe? Jewe icambere bene uwo muntu ntituvugana. Mwa basore mwe, va mw'ubwo buzima murimwo, muce ubwenge, mukanure, mumenye neza yuko ino si turiko ubuzima butera buzimba, udahagurutse guhera uno munsi ngo ukore, uve mw'uko kuntu uguma utunzwe n'abavyeyi bawe, uraje hirya y'ejo ubuzima bugukomerane kandi uzokwicuza ati siyo namenye. Ikindi kintu naco ngomba manure ku bantu bariko bariga, muntu uri kuriga, uriko uritega ngo ushaka akazi, kuko uno munsi umuntu ariko ariga, ariko yiga kugira ngo azoronke akazi, mugabo menya neza ko nimba uri kuriga ufise vision yo kuzovuga ati je nshaka akazi, menya neza ya vision yawe ndakubwije ukuri ntayo uzokwigera ushikako. Iyo vision uriko urarondera mu kazi ntayo uzoronka. Mu majambo make, ako kazi ugiye kurondera menya neza yuko ugiye gutungisha uwundi muntu. Urya muntu aguhaye akazi yarateguye, yarapanze akarere, araje umubere umucakara, wowe umutungishe kandi azogukoresha uko ashaka. Wowe rya terambere ryawe uzorishikako ryari, ya vision yawe uzoyishikako ryari? Va muri ivyo. Ego kwiga ni vyiza, kuko bakunze kuvuga bati kutiga biragatsindwa, mugabo menya ati mbega ndiko ndiga kugira nzoshike kuki. Ntiwige uharanira ushaka kurondera akazi. Bakunze kuduha impanuro abadukuriye, nta muntu n'umwe yigera atera imbere akore akazi, akorera leta canke akorera mbere umushahara. Ntiwigera utera imbere mu gihe uriko urakora ivyo bintu utivye.
iyo wivye aho uramera nk'uteye imbere mugana aho ne baragufata urafatwa ugafungwa guherayo. mfise uburorero bumwe bumwe bw'abantu nagiye kubona bigira ibihangange ngo barize amashure menshi bari mu kazi uno munsi baratashe bwa bwenge bafise aho kubukoresha mu kwiyumvira ico gukora ciwabo baza kubukoresha mu kurondera strategy y'ukuntu bagenda kunyanganya abantu ugaca usanga wewe wiyicariye hano uriko urapambana bariko bararondera ukuntu baza kukwiba yo wakoreye. Rero mwabantu mwe musore nawe mwigeme va muri ivyo bintu urimo wiga ico gukora uharanire kubaka indoto zawe oriyo kuza kubaka indoto z'uwundi muntu kuko menye neza izo nguvu ugiye kuzomara uri muri ako kazi kuwo wundi muntu nupfa canke n'umugaruka zibura bose wawe azogusimbuza abandi bantu azogusubiriza n'abandi bantu kandi famiye yawe bose wawe ntazoraba ngo wari umukozi mwiza ngaho mu kazi menya neza azogusubiriza n'uwundi muntu kandi nta numwe wo muri famiye wanyu azoba yemerewe kuza kugusubirira. Menya gupambana menya gukora ukoresheje umutwe wawe turafise ubwenge Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe menya ibintu uri kurakora urabe kutari kurasubira inyuma ahubwo urabe yuko uri kujana n'ibihe urabe bigezweho uno munsi hamupambane kandi raba ubwoko bw'inshuti ufise urabe abagenzi ufise ivyo muganira urabe n'ivyo mukorana hanyuma uzoheza ugere ku iterambere ryawe wipfuza. Tugushimire cyane shimwe n'abakunzi ba Royal TV ko badukurikira yari ikora ku bwejo ukaba utarimvira nawe uco gukora urumva ko imigambi ari myinshi ntibatugiye agataha ushaka gutanguza ko tubaza kubaha nimero uza kumva nawe vyo mukora ko arashaka kumurondera kandi aritaba na umuntu atitaba aheza abafasha na business ariko mwavyumvise hama namwe mushobora kugira ico mwishikanye ko murumva ko bibabaje umusore meme naho tuba muri famille ugisaba amahera y'amamega amahera y'ikintu cyose ukeneye kandi ufise ingufu zo gukora ufise kandi n'ubwenge bwo gukoresha umwese rero mu kazi arimwo tumutumira ko yogira umwete abandanya akora yiteza imbere ongera ateza imbere n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabashimira cyane rero ndabasaba batagira subscribe wadari mukurikirana ibiganiro vya Royal TV amakuru mashasha yizewe. Au revoir. Imutangwe muri Royal TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro vyiza muzobisanga